yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko waba usesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisumbika. Bungabunga ngugaburire, bungabunga ngugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishyikirizwa na televiziyo y'Uburundi. N'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Ishirahamwe rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu mu gihugu c'u Burundi fomi ryaritabiriye ubutumire ryahawe n'abajejwe intwaro bafatikanije n'abajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega mu bikorwa byo gutera ibiti bibana n'indimo hari ku munsi wa 4 igenekerezo rya 9/0 umwaka wa 2025. Ivyo bikorwa bikaba vyabereye ku musozi Gasirwa ni ku mutumba Gwingiri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Uwo musozi mubona niwo Gasirwa ukaba uboneka ko igice kinini kidateye kw'ibiti, akaba ari intumwa z'ishirahamwe fomi zifatikanije n'abajejwe intwaro abajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije n'abandi batari bake bo mu ntara ya Gitega bahuriye n'abene gihugu mu bikorwa byo gutera ibiti kuri uwo musozi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Inyuma y'ivyo bikorwa abari ngaho baciye basangira ikiyago na kari gikorwa nk'ico gitegerezwa gukurikiranwa kugira ivyo biti bikure neza maze biterere mu gukingira ibidukikije udasize inyuma isi ndimwa. Mwijambo ryiwe umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Uwikunda Oscar yarashimiye ishirahamwe fomi ku ntererano yaryo mu bijanye no gukingira ibidukikije biciye muri uwo mugambi wo kugwiza imivyaro y'ibiti no kubitera aho biboneka ko hari ubugaragwa. Ishirahamwe fomi ryafashe ya mbere aho nababwira yuko uwo mwaka ugira 4 ritanguye urugamba mu kudufasha kugwiza ibiti. Baragwiza ibiti bibana n'indimo, baragwiza ibiti dutera ku misozi. Aha rero aho nyene mwabibonye haje twakuye ibiti, hariho pepiniere yagoyijwe na fomi irimo ibiti bibana n'indimo amagereveriyo hariho n'amakariyandra kandi mu yandi makomine ivyo bikorwa barabikora. Rero twagomba tuce tubashimira cyane kuko turabona yuko bari muri wa mugambi wo gushigikira ibikorwa by'igihugu yambono kazoza y'igihugu cifashe. Ntidushobora kuja mu gihugu cifashe, ntidushobora kurima ngo twimbure isi yacu idakingiye. Mu gukingira isi rero turayica ku mikobeko tugatera ubwatsi tukongera tugatera kw'ibiti. Ekana Nindemera Marie umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajejwe intwaro n'ubutunzi akaba ari nawe yari yaserukiye buramatari muri ivyo bikorwa byo gutera ibiti ku musozi Gasirwa yarakengurukiye ishirahamwe fomi ku gikorwa c'iteka irangura hambavu yo guhingura ifumbire ituma umwimbu ugwira ikanatuma isi ndimwa igarukana kanovera igakingira amagara y'abantu n'ibinyabuzima. Akaba asaba fomi kubandanya ibikorwa nk'ivyo no mu makomine atarashikirwa yo mu ntara ya Gitega. Ashe kano kanya kugira nshime nta kindi nokora atari ugukenguruka. Dushimire ishirahamwe fomi kuri iki gikorwa ciza muri ko murakora cyo gufasha gukingira ibidukikije. Murabona yuko isi yacu igeze aho henshi novuga ko itambaye kandi bigaca bituma haba inkukura ibiterwa ugasanga ntibigenze neza mugaca musanga na ya mase turonka aruhukiye mu mwonga ntaca tumariye. Hariho imitumba imwe usanga haciye inkukura idasanzwe kubera yuko itagira ibiti hadakingiwe vy'ukuri. None rero tubashimire ko uko mutanga ifumbire mwafashe ni ya mbere yo kugira mugwize ibiti bibana n'ibiterwa. Ku vy'ukuri ibitigiri mushitseko birashimishije ariko ntitwifuza ko mwogarukiriza ngaha mwobandanya kuko turacabakeneye. Umuyobozi ajejwe igisata c'uburimyi mw'ishirahamwe fomi yarakengurutse ku izina ry'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe fomi ukungene fomi yatumiwe kuza kwifatikanya n'abandi muri ico gikorwa n'ingene iryo shirahamwe fomi risanzwe rikorana neza n'abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega. Amaze kumenyesha ivyo fomi imaze kurangura muri uwo mugambi wo gukingira ibidukikije yateye akama bene igihugu kubungabunga ivyo biti. Turi n'iteka ryo gushima dushimira abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega n'abajejwe intwaro
muri komine ya Bugendana n'abajejwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega kungene dusanzwe dukorana neza haba mu bikorwa bijanye no gutanga ifumbire cyane cyane no muri iki gikorwa cyo gukingira ibidukikije. Haheze imyaka 4 ubu mwaka turiko ugira 4 guhera mu mwaka wa 2021 ushira 2022 niyo kampanye twatanguye iki gikorwa nkuko abandi babivuze igikorwa kidasanzwe cyo gukingira ibidukikije kugira ngo ishyirahamwe ifumbire igihe icyo ritereye muri ico gisata. Rero kuva ico gihe tumaze gukorera mu ntara zishika 11 tukaba imivyaro hamwe muri zo kampanye zine tumaze gushika ku mivyaro ishika imiliyoni 2,59,830 tumaze kugwiza kandi bigategwa. Muri iyi ntara ya Gitega yonyene tugeze ku biharuro bishika ibiti bishika 451,174. Iyi komine ya Bugendana yonyene turimwo dushitse ku biti bishika 162. Iyi kampanye turimwo hajya mwabone twakuye ibiti twateye hajya harimo imivyaro ishika 51. Twebwe duharura tuti ivyo vyose bibungabunzwe fomi bitereye umuganda muri ico gisata kubera itabikora yonyene. Abene gihugu bari bitavye ivyo bikorwa barashimye cyane kubona fomi yakoze igikorwa nk'ico kizotuma isi ndimwa yabo yimbuka kandi kingirwa inkukura, bakiyemeza kubungabunga ivyo biti nkuko babisabwe. Ukuntu niyumva ndanezerewe cyane kubona ishyirahamwe fomi ritwiyumvira ko kutuzanira igiterwa c'ibiti kugira ngo tubishire muri izi ndimiro mubona. Turanezerewe cyane kuko ibi biterwa by'ibiti bibana n'indimo dusanzwe tuzi yuko mu ndimo bifise akamaro kanini cyane. Turabona yuko aka karere kasa nk'akagaragara nkuko nyene. Dusanzwe tuzi yuko ibiti navyo biriho nivyo bituma bituzanira akavura. Nukuri twashimira umugambi fomi kukungene utuzaniye ibiti bibana n'indimo na cyane cyane mu bikingaza nko kura ndetse n'uburyo bujanye n'ibibiti biduha byinshi ko mwe twamahagufu na cyane cyane amakoperative ndetse n'abatari amakoperative boshigikira n'indi mitumba kugira ngo nabo hatashika amashiramo kugwiza ibiti nabo mubandanye mubafasha nkuko mufashije anzire neza amakoperative kuri no mutumba nyene. Kubijanye no gukingira ibiti duhawe tugiye gukora kuze turabikurikirana kugira ngo nyamba harimo n'zona muci hariho ivyonyi bizabigira ki dukwiye kuzikurikirana ndetse turaba nyamba zitwatsi tuzihingira kugira ngo gikure gifise amagara meza ndetse n'uwagira nka kandi kavuka ko uno musi udatabije amasekirundi turamwe se rero kwa gikorera isuku neza kugira gikure gifise inguvu. Tobias Abarundi mwese nimuze tureke kwizera ivyo hanze dukoresha ubumenyi bwacu kugira ngo igihugu gitere imbere. Uburimyi n'ubworozi tubukomeze mu gihugu cacu tureke guteza imbere ibihugu biteye imbere. Abarundi dufise inyishu ku bijanye n'ifumbire nimuse tuyikoreshe uko abahinga babisaba. Abarundi mwese nimuze dukoreshe mu bikorwa byo gukingira ibidukikije fomi isanzwe irangura
intumwa za FOMI zirongowe n'umuyobozi ajejwe uburimyi Cassien Kanyegeri zarishikiye mu ntara ya Kayanza kuri uwo munsi nyene muri commune Muhanga ahari gitara c'ibiti vyatewe haraciye imyaka 2. Cassien Kanyegeri ajejwe uburimyi muri FOMI akaba ashima ingene yasanze vyifashe yisunze ivyo FOMI yiyemeje mu bijanye no gukingira ibidukikije, acagira ko amenyesha akamaro uwo mugambi ufitiye ikiremwa muntu muri rusangi. Aha turi rero murabona ko hateye igomwe. Iki gitara mubona ni gitara cavuye mu matuta yagwijijwe biciye muri uyo mugambi navuze aho hejuru, hanyuma baratwumvira iyi paruwasi ya Muhanga. Aha naha paruwasi ya Muhanga nibo nuvuga ko arakarorero kababisize mu ngiro uko tubibasaba, uko tubasaba tuti turashigikira, ariko umugambi n'uwanyu n'uwacu n'uw'igihugu. Rero ibivuye muri iyo mivyaro y'ibiti iza kugirira ineza n'akamaro cyane cyane bene vyo, kuko nk'igitara mubona kiri ku mahegitari ashika 4. Ibiti vyagwijijwe muri kampanye y'ibihumbi 2022 ushira umwaka wa 2023. Murumva ko twinjiye mu mwaka ugira gatatu ibi biti bimaze bitewe. Murabona ko biteye igomwe. Mu minsi bazotangura gusarura bimwe twita amapershe bija gukora gusukara cyangwa kubaka inzu, ndetse igiti twabivuze na kare gifise akamaro kanini kuko baragisenya, baracubakisha, baratarika ibiraro, bayikoresha ibintu byinshi cyane. Murabizi ibiti cyane cyane naho bitera ku mutumba aho nyene haba hakingiwe, kuko uraheze umwonga mubona hepfo ya nkukura ikitegwa n'ibi biti niheza isubire ngo yonone umwonga. Murabona ko harimo n'ibindi bateye muri bana n'indimo, amakariyandana n'amagreveriya. Murabona ko izo kariyandana bamaze kuzikora ko baja kuzigaburira ibitungwa, ndetse nayo magreveriya kandi akuze na yene azogaruka akore mu bindi bikorwa bindi mu gusahiriza ubone igihugu aba yabiteye. Iyi paruwasi cyane cyane yabiteye. Navuga rero yuko akanakanero kamwe muri vya biti vyinshi twavuga tumaze gushika ko birenga miliyoni 2 kuva iyo kampanye itanguye gushika kuri kampanye gira 4 turimwo tumaze gushikira muri ico gikorwa FOMI maze gushikira. Akanakarorero kamwe kabasize mu ngiro, kandi arivyo dusaba n'abandi kubibungabunga kuko umugambi n'uwabo. Twebwe turabashigikira mugabo cyane cyane ni vyabo, kandi tuvuga tuti uko FOMI ibikora atamahera isavye niko nabo babitanga atamahera basavye, naba rero babironse muri iyo nzira, kandi urabona ko biteye igomwe. Mu minsi by'ukuri bazabageze gusarura, turabikenguruka. Igiti murazi gifise akamaro kanini nkuko nanayivuze. Murumva akakayaga iki giti kitari ngaha ntako twari kuronka. Turahema impemu nziza kubera iki giti kiroko karagwega imvura kuri bimwe twiga, murabibona bariya kuri kiraza. Iki giti rero gifise akamaro kanini cyane, agatutu bariya mubona bagiye kucikingamo kubera bakibona ngaho, nandi urabona bari hariya izuba riraturagaza. Ariko n'ibinyabuzima rero munsi hajya ibinyabuzima bica biza kubera tujye tubayi dukorokeraho akonyene kabombera karimwo, hari ibinyabuzima bihaza bigaca navyo bigaruka kudufasha natwe kubungabunga yasi ndimwa, ndetse binywanye bikoranye n'akakamaro k'ifumbire FOMI ikora nayo nikaba cyane cyane ari kugarukana uburyohe n'akanavera munsi yacu. Ubu bica bikorana karatusi bimwe twita eucalyptus mu rurimi rw'igifaransa. Rero murabona iki giti kimaze imyaka 3 kwa ikiza cyane, kandi urabona n'ibindi niko bingana, kandi byatewe by'ukuri neza mu mwanya umwe. Murabona neza yuko igitara ko ari kiza, kandi mu minsi kizoba ari gitara giteye igomwe hageze ko bacikorako. Navuze n'ibindi biti bateye ngaha kuko muri icyo gihe muri iyo kampanye y'ibihumbi 2022 ishira umwaka wa 2023 muri komine yonyene twari twahagwijirije ibiti bishika imivyaro 30. Muri ivyo rero harimwo dutera ku mutumba vy'ikaratusi 19,850. Ibisigaye vyari bijyana n'indimo, vyari bigizwe na kariyandra ariyo mubona. Murabona ko bayikoze ko
ukuyamurira bamura amababi baja kugaburira ibitungwa birabana n'indimo mugabo cyane cyane yagaburira ibitungwa ego bijya bita fourrage le point fourrage murabona neza yuko babigeze kure mugabo ntiyabikundira byerekana ko babikeneye cyane hari rero nkuko nanavuze ni greveria nk'iyi inovuga notawaka kanonero nayo niyo bateye icyo gihe mugabo mu bisanzwe icyo gituma bavuga yuko ari ibiterwa bibana n'indimo ibi n'ibiti bibana n'indimo ni byiza yuko baba babikorerera iyo bakaba bagikorerera neza iki kiba gisumba ngaha mugabo kubera cyagumye mu ishyamba murabona ko itabanangiye gikura neza nandi iyo gikura neza iki rero nacyo kiravamo imbaho murabizi imbaho bazikoraho kandi amababi yacu akorotse arabora agatako agacagaruka gufumbira kubifumbire mu murimo twijukire gukoresha fomibagara n'ifumbire nziza abarundi nimuze dukunde iby'iwacu duteze imbere igihugu cyacu cyatwibarutse ibibondo Burundi bw'ejo batubonereko akarorero keza ko gukunda iby'iwacu uwatanguje fomi nawe tumushigikire fomi imbura n'ifumbire nziza fomi irahingura n'ishwagara yo mu ndimo iyo shwagara igwanya umururazi w'isi ndimwa igakoreshwa hasigaye ukwezi kumwe kugira igikorwa cyo gutera gitangure abarundi mwese nimuze dukunda iby'iwacu tureke kuzenize kuko igihugu cyacu kirashoboye abarundi mwese nimuze dukoreshe fomimbura n'ifumbire nziza abarundi mwese nimuze dukoreshe totaza n'ifumbire nziza nimuze twijukire gukoresha fomibagara n'ifumbire nziza nimuze dukurikize impanuro abahinga mu ako karero keza fomi iri kwirarangura mu gukingira ibidukikije abenegihugu baragakenguruka kuri bo mwene ivyo bikorwa vyoshigikirwa mu ntumbero yo kubigwiza no mu bundi burere nk'uko vyemezwa n'ubujejwe uburimyi muri komine Muhanga. Shima cyane fomi ko mu vyijejwe yashizemo igikorwa kijanye no gukingira ibidukikije ibicishije mu guteragira ibiti ku misozi ikanatugwiriza n'ibiti bibana n'indimo. Mu byo twayizigako ntitwayizigako yoshobora kuba yo kwiyumvira igikorwa kijanye no gukingira ibidukikije twari twumva fomi ko ari yo gukora imyavu ariko zatubona barinjijemwo ico kugwiza imivyaro y'ibiti kugira ngo habonekeho ikijanye no gukingira ibidukikije. Nkuko mwavyiboneye mwabonye yuko iki gitara c'ibiti ari gitara kimeze neza cane ibiti bimaze imyaka 2 ariko twatubona bigeze ku rugero nkuko mubibona rero muri make no mwishimo munini ya cyane kuko aha mubona biteragiye muri myaka irenganye ntabwo hari hateragiye ibiti nubwo byariyo hari kamwe ariko fomi imaze kuza kiradufasha guteragira ibiti ku rugero rw'uko twisanga ubu murima wose wuzuye ibiti. Rero turabona yuko mu myaka 5 ibi biti fomi yadufashije guteragira hano hantu bizoba bigeze kuba byosoromwa bikoreshwe mu buryo butandukanye. Piniere fomi yatuzane muri komine Muhanga dufashanije hagati twebwe tujejwe uburimyi muri komine na fomi twashoboye kuba twishira ku mutumba Muhanga mu gacimbiri guya kandi nico gipimo c'ibiti cace gitegwa aho hantu nyene. Ibikorwa byo gukingira ibidukikije ishiramwe fomi ribifisemwe uburambe kanatsinda imaze kubironkeramwo n'ivyemeza ko ibishoboye kandi bikora neza ku rwego mpuzamakungu ivyo bita izo 1014 nkuko bisigurwa na Manyange Hermenegilde icegera c'umuyobozi mukuru wa fomi. 1014 14,1 mu gifaransa ubwo nabwo nuburenganzira nisuzumwa rijanye n'ibitukikije environnement. Iryo suzuma rero rirakomeye kubera rihera gusuzuma mu bushakashatsi rikaduga no gushika hariya mu barimyi kuraba yukumviriza yuko ivyo dukora service dutanga bakenguruka
murumva ibidukikije impande zose kuraba yuko isi ndimwa mu vyo dukora tuyikingira kuraba yuko ibijanye n'ibidukikije ibiti n'ibindi vyinshi harimo ibintu vyinshi rero mu vyo bijanye n'ibidukikije kuri twebwe rero ni umunezero mwinshi cyane kuba ivyo turiko turakora ari ibintu vyemewe ku rwego mpuzamakungu ibi rero tuca tuba duhishije duhiriwe kubera murazi yambono kazoza y'igihugu cy'u Burundi nyine cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi amaduhimiriza mu 2040 igihugu cifashe mu 2060 igihugu giteye imbere ni urupfunguruzo rero rukomeye rw'iyo mbarutso kubera yuko ivyo turiko turahingura vyemeye ku isi yose. Mwamenya ko iryo shirahamwe FOMI ryiyemeje kuzobandanya ryitabira ko kamo ko gushigikira bene ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu c'u Burundi. Igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ifumbire ya karorero ifumbire FOMI niko rufunguruzo rw'ifungurwa ntawayifumbije ngo yivuze icafungura ni faranga mu mufuko yewe gufumbiza ifumbire FOMI nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa museseka rugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika icivugo c'ihinguriro rihingura ifumbire ya kanoveri ivanze imvaruganda n'imborera bijukiye kuyikoresha bagakira inzara n'ubukene ngira mbaye wampaye kurya no kuryama ndyamanya gahiye ihinguriro ry'ifumbire FOMI dufatanije urugendo n'urugamba gukurwanya inzara y'inziragiza dusezerere kuzera inze na karaka muntu kamariyagwe ni ihinguriro rihambaye kandi rihimbaye rihuriramwo abahinga bize ubuhinga bwo guhingura bahinyuje kugira ngo bahindure isi yasinzikaye mu kuyikorera ivyikeneye kugira ngo yimbuke umusesekara. Iryo hinguriro mwumva mvuga nivuye inyuma mu guhingura ryatanguriye mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi muri zone ya Maramvya barara barakora atawukorera ijisho bagakorana ishaka ngo bashikana barimye aho bashaka narirya bari bashasha ifumbire ikwiye bakire ya ntica ntikize bakura mu makungu ikagira kuba nke n'ukugurwa ibitagenda ugereranije niyo twihingurira ku giciro kitavuna aho leta ari yitama mu kwitangira umurimyi akarima atari y'imbuto agatera tabanje kwita muziko abarimyi basezerera ifumbire mva makungu yagugu bitagenda kandi ari nta kigenda mu kongereza kanovera kisindimwa ihinguriro FOMI bakingira ingendo ndende n'ukuguma ku mirongo rikarenga barondera ibiro bibiri batari bunabironge bakahirirwa bakaharara bwaca bakabacira umwano babaciye amaboko kira noneho caraciyemwo muri FOMI ifumbire wifuza n'umufuko wawe akabirya kabiryosha kafashwe nkama muri FOMI nakahe nuko isukari ya kare abarimyi barari kwakiri karakamo ntigaterwa giturumbuka mu kwiyandikisha babatera kamo mu bimenyesha makuru kwikiranga minsi cyo kuri avansi bakivira hasi bagasigurirwa buri munsi kwa yasigaye bo kwisuganya bakayasimba nisize nigira imitararengana abavyagoye bakabongera ikiringo cyo kurihira imanitera bitaratumwaka yewe gufumbiza ifumbire FOMI nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa museseka rugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika nimuze dukurikize impanuro abahinga mu vy'uburimyi badushikiriza dukoreshe neza ifumbire ihingurwa na FOMI mu Burundi ndabarahiye n'ukuri umwimbu uzoba mwiza FOMI imbura ifumbire nziza mu gihugu cacu hariho igisata FOMI kiduha umwavu tukarima tukimbura FOMI imbura na FOMI totahaza FOMI bagara yu tutibagiye yashwagara yo kiwanda cha mbolea kimeshawasili Tanzania mkoani Dodoma wa Tanzania mulime muvune sana musiseme kwamba hamuna samadi musiseme kwamba hamuna yewe gufumbiza ifumbire FOMI nguko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa museseka rugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika bunga mugaburire bunga
mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishyikirizwa na televiziyo y'uburundi. Ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega.